Afrika umugabane w'ibihushane, ubutunzi bwinshi, ubukene mu banyagihugu. Uhora wibaza impamvu Afrika ari wo mugabane ukenye kuruta iyindi kw'isi. Kuki ariho usanga abana benshi bicwa n'inzara kandi ubutaka bwaho bushobora kugaburira isi yose? Kuki ariho usanga amabuye y'agaciro menshi ariko ugasanga abantu benshi babayeho nabi? Kuki hari peteroli, hari inzahabu, hari diyama, hari coltan, hari uranium, hari cobalt, hari ubutunzi budaharurwa, ariko ukahasanga amashuri atameze neza, ugaca uhasanga amavuriro adafise imiti, ukahasanga ugwaruka rurota guhunga igihugu aho kucubaka? Ni nkaho umuntu yobona inzu yuzuye ibifungurwa ariko abayibayemo bakicwa n'inzara. Nk'uko ibanki y'isi bivuga, abantu barenga miliyoni 460 bo muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara babayeho munsi y'umurongo mpuzamakungu w'ubukene. No kuvuga kubaho ku mafaranga ari munsi y'amadolari 2.15 ku munsi. Mu yandi majambo, hafi abantu 4 mu bantu 10 bo muri ako karere karimwo n'u Burundi baracari mu bukene bukabije. Ariko ikibazo gitangaje si ico gusa. Nk'uko ikigiga mpuzamakungu FM kivyerekana, Afrika itanga hafi ibice 30% vy'amabuye y'agaciro yose azwi ku isi. Muri Kongo hari cobalt nyinshi kurusha ahandi hose. Muri Afrika y'Epfo hari inzahabu n'amadiyama menshi. Muri Nigeria hari petroli nyinshi. Muri Guinea hari bauxite ikoreshwa mu gukora aluminium. Ariko nubwo ivyo vyose bihari, umugabane uracari kurarondera uko wokura amamiliyoni y'abantu mu bukene. None ikibazo kiri hehe? Abahinga bavyise ressources curse, umuvumo w'ubutunzi. Ico ciyumviro catangujwe n'umuhinga Richard Oti. Yabonye ko ibihugu bifise ubutunzi bwinshi bw'amabuye y'agaciro akenshi bishobora kurangwa n'ibwiturire, intambara canke ubutegetsi bubi kurusha ibindi. Laba karorero ka Kongo. Igihugu gifise ubutunzi bw'agaciro buri munsi y'ubutaka bushobora gupima mu mamiliyaridi menshi y'amadolari. Ariko imyaka myinshi caranzwe n'intambara, ugusahurwa n'igiturire. Ariko kandi aka karorero kiwe ko gufatira kuri Kongo kabeshezwa n'igihugu nka Botswana. Mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1960 cari mu bihugu bikenye cane ku isi, ariko cahisemo kubaka inzego zikomeye no gucungira neza amafaranga y'amadiyama. Uyu munsi kiri mu bihugu bifise iterambere rihambaye muri Afrika. Ibi vyerekana ko ubutunzi ubwabwo atari bwo butera iterambere. Ikintu nyamukuru n'uburyo bucungewe. Mu gihumbi kimwe amajana 1962 umuhinga mu vy'uburimyi René Dumont yaranditse igitabo citwa L'Afrique Noire et Mal Partie. Ico gitabo carateye imari nyinshi. Dumont ntiyavuga ko Afrika yavumwe, ntiyavuga ko abanyafrika batagira ubwenge, yavuga ko umugabane wari watanguye urugendo rw'ubwigenge utubakiye ku nzego zikomeye. Ubutegetsi bwari bushingiye ku muntu aho gushingira ku mategeko. Ubutunzi bwari bugenewe bake aho kugirira akamaro benshi. Abatwara benshi biyumvira ukuntu boguma ku butegetsi aho kwiyumvira ukuntu bubaka igihugu. N'uyu munsi imyaka irenga 60 inyuma, ayo majambo aracibonekeza ahantu henshi muri Afrika. Hari ibihugu bifise inzahabu nyinshi, hari bifise petroli nyinshi, hari bifise diyama, ariko ubutunzi bwavyo bukarangirira mu mifuko y'abantu bake. Igiturire ni nk'umwobo munini uri munsi y'ikigega cy'igihugu amahera yinjiramo, ariko ntihagire uwumenya iyo asohokera. Amafaranga yo kubaka amashuri aranyuruzwa, ay'ibitaro akaburirwa irengero, ay'imigenderanire akarangirira kuri konti z'abantu ku giti cyabo. Umuhinga w'umunyagana George Aite yaratandukanya mu bategetsi imigwi ibiri. Uyu yavuga ko hari abubatsi n'abarya. Yavuze ko ikibazo ca Afrika atari ukubura ubutunzi, atari no kubura ubwenge, ahubwo ko hari umugwi muto w'abategetsi n'abafise ububasha bafata ubutunzi bw'abantu bose bakabwihagira. Yabitse vampire states, amaleta anywa amaraso y'abene gihugu. Muri ubwo buryo igihugu kiba gitunze ku mpapuro,
ariko abanyagihugu bakabandanya kuba abakene. Hari kandi umutego w'amadeni. Iyo igihugu kidafise amafaranga gihitamo kugurana, ivyo nibisanzwe. Ariko ikibazo gitangura iyo amadeni atanguye kuba menshi kuruta ubushobozi bwo kuyariha. Mu myaka myinshi ibihugu vya Afrika vyarafashe amadeni menshi. Bimwe vyarayafashe kugira vyiyubake, ibindi vyarayafashe kugira bishobore gusa kubandanya kubaho. Ariko uko imyaka yagiye iragenda, igice kinini c'amafaranga yinjira catanguye gukoreshwa mu kuriha aya madeni yaba yarafashwe canke mu bikorwa bitinjiza, nko kugura imiduga irerura abategetsi, aho kuyashira mu mashuri, mu buvuzi canke mu bikorwa biteza imbere igihugu nk'amabarabara n'izindi nyubakwa. Nico gituma hari ababona ko ubutunzi mpuzamakungu bwubatswe ku buryo bugumiza ibihugu bikenye mu gukenera ibihugu bikize. Abahinga bamwe bavuga ko FMI n'ibindi bigo mpuzamakungu vyafashije ibihugu vyinshi kudasenyuka. Abandi bavuga ko amabwirizwa ibihugu bimwe bimwe rutura vyashizeho yatumye ibihugu vya Afrika bidindira. Ku kibuga Intwari ahabereye ibirori vyo guhimbaza umunsi wahariwe Afrika i Bujumbura, Domitien Ndayizeye yahoze ari perezida w'u Burundi akaba n'umukuru w'inama y'abahanuzi b'ubumwe bwa Afrika, avuga ko uburyo ubutunzi bw'ibihugu vya Afrika bwubatswe mu gihe c'ubukoroni buguma bifungira mu buja bw'igihe kirekire. Peteroli, amabuye y'agaciro, aluminium, ubutunzi bwubakiwe ku gushorera hanze aho kubaka ubushobozi bw'imbere mu gihugu. Hanyuma haza uburyo ivy'ubutunzi mpuzamakungu vyubatse. Aha avuga ko amadeni yahindutse uburyo bwo kugumiza mu buja ibihugu bikenye. Ati mbere n'abafatanya bikorwa bashasha nk'Ubushinwa, Uburusiya, Turukiya canke leta zo mu kigobe c'Abarabu ntibigeze bahindura cane ubwo buryo bwo kungukira ku mugongo wa Afrika, kuko bakomeje umuco wo kwimba no gutwara ubutunzi kama bwa Afrika bakirenganira. Umwanditsi w'umunyakameruni Axel Kabu yanditse igitabo ciwe Et si l'Afrique refusait le développement, yabajije ikibazo gitangaje. Yavuze ati mbega ko twama tuvuga abakoroni, FM canke amahanga, twarigeze twibaza uruhara rwacu muri ayo makuba? Yaragarutse ku kuntu igiturire, gukingira ikibaba inshuti n'abagenzi, ka mwana wa mama, ugusesagura amatungo ya leta no kutubahiriza amategeko vyabaye umuco mu bice bimwe vya Afrika. Ivyo vyatumye bamwe bamukunda, abandi baramwanga. Ariko ikibazo ciwe co yari yagishikirije. Mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1980 n'igihumbi kimwe amajana 1990, ibihugu vyinshi vyarasabwe kugabanya amafaranga bikoresha mu mashuri no mu buvuzi kugira bishobore kuringaniza ubutunzi. Ingaruka z'ivyo ziracibonekeza no muri kino gihe. Ikibazo rero sukwanka canke gukunda FM. Ikibazo no kumenya nimba amategeko y'ubutunzi mpuzamakungu yubatswe ku nyungu za bose canke ku nyungu z'abafise ububasha bwinshi. Uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa Togo, Edem Kojo, mu gitabo ciwe Et demain l'Afrique, we yagarutse ku kindi kibazo, ikibazo co mu mutwe. Yavuze ko Afrika idashobora guhinduka ngo itere imbere abanyafrika badatahuye ko itazohindurwa n'abanyamahanga, izohindurwa n'abanyafrika ubwabo. Yabonye ko rimwe na rimwe ikibazo kitava hanze gusa, kiva no mu mutwe, kikava mu kutiyizera, kiva mu kwibaza ko ikintu cyose ciza gitegerezwa kuva Buraya, muri Amerika canke muri Aziya, kiva mu guha agaciro uwavuye kure kurusha umuvukanyi wawe, kiva mu kwanka ibidukikije no gusuzugura ivyo dushoboye gukora. Nta mugabane ushobora gutera imbere igihe utizera ko ushoboye kwiteza imbere wewe nyene ubwawe. Kuwa 11 mu Kakaro 2009, imbere y'abashinga amateka ba Ghana ya Accra, Barack Obama yavuze amajambo akicumvikana n'ubu muri Afrika yose. Ati l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais d'institutions fortes. Yashaka kuvuga iki? Yashaka kuvuga ko ibihugu bidakwiye kubakira ku muntu umwe, kuko umuntu arapfa, aragenda, arakugwa ku butegetsi, ariko inzego zikomeye zigumaho.
amategeko agumaho, ubutungane bugumaho. Ivyo nivyo bitandukanya igihugu gikomeye n'igihugu kigoyagoya. Birashoboka ko ikibazo nyaco atari uko Afrika ikenye, ahubwo ari uko ibuze inzego zikomeye. Birashoboka ko ikibazo ari uko ubutunzi bwayo butagenzurwa n'abayibayemwo. Bikanashoboka kandi ko ikibazo atari ukubura ubutunzi, ahubwo ari ukuntu ubwo butunzi butunganywa. Birashoboka ko ikibazo atari abakoroni gusa, ahubwo ko ari uguhuza amakosa y'amateka, igiturire, ubutegetsi bubi, amadeni, inyungu z'amakungu no kubura icizere mu bushobozi bwacu. Afrika si umugabane wavumwe, si umugabane udafise ivyizigiro. N'umugabane uriko urarondera inzira yawo hagati y'ubutunzi bwinshi n'iterambere rikiri rito. Kandi kumbure ikibazo gikomeye si kubera iki Afrika ikenye. Hari abavuga ko Afrika yasahuwe, nukuri. Hari abavuga ko abakoroni bayisigiye ibikomere, nukuri. Hari abavuga ko FMI ni banki y'isi yose vyayikoreye akarenganya, hari aho vyabaye. Ariko hari n'ukundi kuri. Ukuri kuvuga ko igiturire kikizingamitse Afrika, ukuri kuvuga ko amafaranga ya leta anyuruzwa, ukuri kuvuga ko ubutunzi bw'abantu bose akenshi bwigarurirwa na bake, ukuri kuvuga kandi ko igihugu kidashobora gutera imbere ata amategeko yubahirizwa, ukuri kuvuga ko igihugu kidashobora gutera imbere igihe abantu bacu batizera ko bashoboye kugihindura. Kandi kumbure ikibazo nyamukuru suko Afrika ikenye, ahubwo ni iki? Ni ryari abanyafrika bazofata mu minwe yabo ubutunzi bwabo kugira buhindure ubuzima bw'abene gihugu bose atari bake muri bo? Kuko umunsi ivyo bizoba, ikibazo c'ubukene bwa Afrika kizoba gitanguye kuronka inyishu.